Uyo munyagihugu wo muri karitiye Kajiji zone Kanyosha komine Muhamazi ikiringo c'indwi anyurujwe azwi kw'izina rya Desire. Isoko ryacu rimenyesha ko abamunyuruje bamukuye ahitwa mu Kibembe muri karitiye Ruziba iri muri iyo zone. Umusi anyuruzwa Desire yari yateramanye na bagenzi biwe mu kabare k'uwitwa Vital, bakaba bamutwaye nk'igihe c'isaha 2 z'ijoro mu gihe yarategereye bisi agira atahe nk'uko bibandanya bivugwa n'isoko ryacu. Hageze ko ataha banaza kw'ikaburimbo bategeye bisi kugira ngo batahe mu Kajiji, baje babona imodoka yo mu bwoko bwa kamyonete TX bahagaze imbere, baca batora uwo Desire baramutwara bamunyuruje. Mu banyuruje Desire harimo abantu bari bambaye umwambaro w'igipolisi hamwe n'umukozi w'iperereza azwi kw'izina rya Eric, ashobora kuba ari we yabaye inderetsi nk'uko bivugwa n'isoko ryacu. Bivugwa ko yoba yafashwe n'abagabo babiri bambaye impuzu z'igipolisi bari kumwe n'uwitwa Eric asanzwe akorera igendereza mu Gatumba. Baterera mu modoka baragenda, kuva ico gihe biraheze ab'iwabo bararondeye mu busho bwose barasaha ntawuramenya aho umuntu yoba afungiwe ishatse nyafungwa. Mba rero umuryango uratabaza ko mubatabariza kugira ngo bikunde bashobore kumenya iwabo iyo ari. Abanyagihugu baho muri zone Kanyosha bamenyesha ko umuryango wa Desire wugarijwe n'agahinda, bagasaba ko inzego zijejwe umutekano zobereka aho wabo yajanywe.